ahantu babwira nk'igihe twaja mu biganiro i Arusha murazi yuko Pacifique bahatwe kumunyuza Imana irakinga kuko jewe igihe ndaja mu biganiro igihe twaja mu biganiro Arusha jewe ubwanje nariboneye Hussein Rajabu mu nyuma twumva ngo bamufashe bamuha Uburundi nabwo buca buramwica. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse harazi iminsi tumva amakuru menshi avuga yuko impunzi muri Tanzania bariko barahohoterwa bashaka kwirukanwa ku buntu babima amazi babiba amapikipiki babugarira amaduka bahora bakoresha eka mbere n'amashuri ngo bariko barayugara. Hanyuma umuntu akibaza ati ko Tanzania cahoze cakira impunzi kuva na kera narindi ibi navyo vyaje gute? Ivyo rero numvise mu kiganiro uyu Pierre Claver Mbonimpa yakoze kuri RPA yerekanye ukuntu Tanzania isigaye ifitaniye imigenderanire idasanzwe na leta y'u Burundi na CNDD-FDD ituma abantu bose bitwa ko bagwanya leta canke batavuga rumwe na leta muri Tanzania batoroherwa. Uhereye kuri izo mpunzi kuko kenshi na kenshi twibukanye impunzi zagiye ni nk'impunzi nazo zagiye mu 2015 ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza hashobora kubamwo kumbure aba CNL bajya ba FNL ba kera hakabamo n'abandi bagiye baja mu bindi bihugu mugabo umva muri Tanzania niho bahohoterwa cyane kubera leta ihafise ukuboko. Hashobora kuba ari ico, hashobora kuba ari inyungu Tanzania ibizigamwo, hashobora kuba ari yuko Nyerere atakihari yari umugabo w'ijunja nkuko Nyangoma yavuze muri kiganiro nyene, ariko reka twumvirize kwanza ingene vyagenze kuko biravugwa yuko kwanza na Pacifique yahaswe kunyurizwa hariya ko na Rajabu ashobora ko yafatiwe muri Tanzania bakamuha abategetsi Burundi akaba baja kumwisasira. Reka twumvirize Claver Mbonimpa. Kuko nabo nyene barabona yuko bibateza isoni ico gihugu ca Tanzania kirasi ko cyavugwa ariko ubu bariko baravugwa nabi kubera leta y'u Burundi gusa. Hanyuma ngaruke kuri ivyo Tanzania nayikora. Burya Tanzania rero kuva kuri CNDD-FDD imigenderanire yaciye ikomera ariko ivyatoteza abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Ahantu babwira nk'igihe twaja mu biganiro i Arusha murazi yuko Pacifique bahatwe kumunyuza Imana irakinga. Urumva donc ngivyo biteye isoni mu bisanzwe iyo mugiye mu biganiro no kuvuga mwemeye mwese ko ari mufise ibintu mupfa mukeneye kandi mwemeye ko intambara mumeze nk'abayihagaritse mugiye mu biganiro kumva ugomba kunyuruza umuntu mugiye mu biganiro iyo novuga ko ari sinzi ko novuga hamwe ikintu abirabure abanyafrika barundi tudafise bita gentleman agreement. Umuntu akavuga ati rero shareka duhana ukuboko akaja gukubita ikupe. Umuntu uvuze ati nuze duhure tuganire ntabwo uvuze ngo duhure tugwane. Kumva ngo baki bagomba kunyuruza umuntu yaragiye mu biganiro ivyo bintu ntivyumvikana gatoyi. Kenshi na kenshi uvuze ibiganiro kenshi na kenshi kwanza bagiye ikintu cessez-le-feu reka tuhagarike imiriro tuganire. Mugabo urumva bo n'ibintu vy'amacenga nyene bimwe vya Saratoga numva vyuga bagucenge bagufate ngo mamuge mu biganiro ibintu nta sansi bifise. Babwira nuvuze bambaza ati Hussein Rajabu ari hehe? Hussein Rajabu niba yapfuye yatanzwe na Tanzania canke yaguye Tanzania kuko jewe igihe ndaja mu biganiro igihe twaja mu biganiro Arusha jewe ubwanje nariboneye Hussein Rajabu nagiye haba turabona turavugana mugabo mu nyuma natwabumvise yuko ngo baba bamubuje kuvuga mu nyuma twumva ngo bamufashe bamuha Uburundi nabwo buca buramwica. Voilà. Jena kera mvuga nti Hussein Rajabu kuba acecetse ntitugiye ikintu twumva avuga. Sinzi iki gihe baja muri ivyo biganiro nibaza ko haheze imyaka itari mike kumva iyo myaka yose anumye jewe naramenye ko Hussein Rajabu
bamukuyeho nta kuntu bibisito yaramurondeye ativuga iki nta kuntu yari ahantu mu Rwanda muri Tanzania ngo aceceke ibyo ntibishoboka kiretse nyine bamuhaye uwundi muti wo kumuzivya ururimi imwe nahora numva abagore bamwe bamwe baha abagabo babo sikibuko bawita yambari sinkibuka nyene bawita kugira ngo umugabo akazibe je numva niba atamuti nko bamuhaye canke batamwishe nta kuntu Rajabu yoba acecetse gushika aya masaha ariko mva ko hamaze kuza raporo nyinshi zivugwa yuko yafatiwe i Tanzania bakamuhereza abarundi bagaca bamwisasira bien sûr abarundi utabateye igitsure ari naco tumubona nka bayavyandondeza baca batabaza ati naka baramufashe burya adasemereye barabamwishe bagaca bavuga ko umuntu yazimanganye urumva Rajabu vyoroshe bamufate muri Tanzania nta kintu na kimwe caboneka ahantu bamufata urumva nta muntu azobibishuza n'inkubuza kubona imbonera kure zivuga ngo twereke umuvyimba wa Rajabu ejo bundi suzumye yabimbagije kome yobaza umuvyimba wa Ndadaye w'ibihumbi vy'abarundi bapfuye ahantu iri ko yoyerekana wewe anyway donc ibi bintu vya Tanzania no kuvyitondera Tanzania kandi irafise n'ikintu ca corruption ibintu vy'ibiturire ibintu vy'ubunafiki udashobora kumenya ahantu bahagaze donc si igihugu wokwizera je ndi muri opposition nk'ubu maze kuvuga ibintu je Tanzania no gica iruhande ico tukomunica iruhande n'Uburundi kubera justement bashaka kugambanira biranavugwa kwanza yuko na umugabo yitwa Remy Gahutu ari batanguje mugambwe Parpehutu no nyine bashaka kuba bamwice muri Tanzania ngo mu bitaro quelque chose comme ça sinzi neza ariko bavuga yuko nubwo bamushira kuri buyo mugabo yamusanze muri Tanzania vyumvikana ko yakoranye n'Abatanzania inkuru ntazi mugabo numvise ndiko ndakura nkuko twumvise inkuru zose voilà donc Rajabu jewe je parie norahira yuko Rajabu atakiri muzima nzohinyuzwa nuko ndamwumvise avuze apana bwabo canozi gahubwo ngo Rajabu aba bantu bo kuri internet nabo basigaye bateye ubwoba mwabonye bamwe bavuga ngo bari mu mugwi igwana bya forebu bazi yuko twumvise yuko bagiye Tanzania ngo bagaca babafata barabishe mugabo ngo babajanye i Burundi urumva rero Tanzania na CNDD-FDD barafitaniye imigendanire ikomeye cyane n'abategetsi bamwe bo ivyo bintu vya forebu je ntavyo numvise ntavyo namenye ariko urumva ko nabo nyene bafatiwe Tanzania mugabo bagaca bajana i Burundi bagaca bicwa donc ejo nakoze video mvuga yuko CNDD-FDD ikora ibibi bisumvya ivyo twari twagiye tubona kuri leta zahise ni gake wumva bagaza canke buyo yarungitse abantu gushimuta abandi muri Zaire muri Congo muri Tanzania canke mu Rwanda canke mu Buganda bakabazana bakabica bo biravugwa ko Micombero yoba yaguye mu Mogadisho yishwe n'abagaza mugabo cyacukiye birumvikana umva bariko bapfa ubutegetsi n'abantu bo hejuru yavuga twikumbure ndamutebeje n'abazongaruka nkureho ariko uretse uwo Jesse nibuka umuntu kuko ico twomenya nuko kandi Uburundi bwamye bufise opposition je nuvuga ko kuva 70 na kangahe za paripota zavuka donc bakaza yarafise opposition namavuga n'igihe yavyivugiwe nyene ko yavuga na Habyarimana agiye i Rwanda hanyuma abaparipota ngo raza baramera nk'abagize imyiyerekano canke paripota canke ubusinzi umugambi wa wariwe bagiye myigaragambyo hanyuma aravuga ati ibi bintu mwebwe Habyarimana waretse kubimenya gute na security yawe acangwa mutuma kw'intumwa ati ugabe niyo bantera nanje nzondugika abantu iyo bagutere tuvyumvikana yuko bubahana ati we gumya imbibe zawe gusucunge ntimuntere mugabo nta kuntu yagenda gushimuta abantu mu Rwanda n'ibindi bihugu ngo abice cyangwa zaracengeterayo cyangwa aje kugirana imigendera n'igipolisi cyahandi ngo bice abantu niba kandi bimwe abantu bahora bazana ibishobisho je namvuga zana amazina zana amadone zana amatariki bavuga ngo nta information kera yapasa kera information yarapasa iyo bitapasa ntiwari kumenya ivyabaye hari umuntu yampaye ibitigiri vyo muri 72 acambwira ngo kuri bagaza ngo nta makuru twamenye none we ivyo bitigiri abo bantu baba hari ryari ko atamakuru twamenye donc ni ukora comment no kuraba ko uri kwakoresha ubwenge anyway donc ko ikikaza ca kuri kibazo je ndumva ko ari kibazo gikomeye na cyane ko
Tanzania ibindi bihugu vyose iyo mu bihugu banyanyasa abantu utungwa n'igihugu c'ikibanyi ukaja kwikika ukaba urahunze kubera kenshi na kenshi kuja mu gihugu ca kure biragoye kwanza no muri HCR ukuntu babivuga bavuga ko igihugu ca mbere ushitsemo kirimwo amahoro ariho uca uhagarara. Tanzania rero yakunze kuba stop, Zaire ikaba stop, ariyo yabaye Congo ubu, u Rwanda rukaba first stop, kumbure abashoboye kugenda i Kampala bakagenda, Kenya bakagenda, mugabo first stop yama ari ahantu hambere ushikira n'irya gihugu utambuka n'amaguru umugezi ukaba urahitse mu nkambi ugaca uruhukiraho abafise uburyo akaba ari baja kure. Mugabo ico kintu gipfuye biba bikomeye cane. Ikindi kandi Tanzania yahoze ari umuhuza w'abarundi, mugabo urumva ko ubu unkunze kuvuga wa mugani ngo ubu nta bagabo bakihari hasigaye ingwerigweri no ya ndirimbo ya Mukosamari. Donc ubu nivyo Nyangoma ngaha yavuze ati kare hari Nyerere umuntu novuga w'igikuriro akaba ari we w'icubahiro akaza arahuza abantu, none ubu mu karere nta bantu bariho bo kuzimya umuriro. Tanzania rero iragoye cane uyibona kurya. Okay, stop right there. Ninde muntu yariteze yuko Nyangoma ari umusore w'imyaka 23? Jewe numva Nyangoma ntakunze kuboneka cane kuri televiziyo. Umuntu yokwibaza n'umuntu bikovongo yavuye muri politiki, yabaye muri politiki kuva kera cane. Umuntu yokwitega ko ari umuntu w'umusaza w'imvi n'ubuhanza atakigira umushatsi, none dore umusore wogira ngo nk'imyaka 20 kumbure 25 yaba yari Burundi bamugumije mu mugambo ubu nabo baja kuri defile mu zindi mbonerakure. Wow. Muzehe Nyangoma tubwire uturyo urya natwe abavyo tujyako. Ariko ubu nta mutegetsi kandi si Tanzania gusa mu karere kose icyo afise ijunja nka mwarimu, niyo gituma mubona n'ibibazo byacu biguma bigaruka. Hariho umutegetsi afise ijunja, tuvugiye aba nka Odinga, ibibazo by'iwacu byari gutorera umuti, ariko nta mutegetsi n'umwe ari hafise ijunja nk'irya mwarimu. Hano mpamvu je mvuga ko kajya karere biragoranye, urana muri Kongo harabuze uzimya umuriro, bo mu Burundi harabuze umuntu abahuza. Ni ukuvuga yuko kajya karere ntituzi ko hazosubira kuboneka umuntu w'umushinga ntahe agasubira agaza arahuza abantu abumvikanisha, ariko ndabona ko bitoroshe. Ngarutse kuri Tanzania donc nagomba no kugabisha abantu b'impunzi nkuko navyose muri kino kiganiro, kandi biravugwa yuko abakozi ba HCR nabo nyene Tanzania ishiramo abantu ba documentation yabo, akaba aribo baza gukora bakibitwa ngo n'abakozi ba HCR. N'umukozi wa HCR ava mu kindi gihugu usanga ngo aribo badesida uwo bashaka, uwo badashaka ntibamwemerere. Ariko ico navuga nuko abo bantu baba bariko bakoresha ama interview mu mpunzi ngo araba documentation, hanyuma izo nkuru bakaca bagira documentation y'u Burundi. Urumva ibintu byose wavuze icaguhungishije n'ibiki nuko vyagenze ngo wababizi mu nyuma ugasanga birakugarutse ko iyo bagufasha bariko barakubaza vyose uko bavyanditse. Rero usanga abakozi benshi uhereye kubaja baseri hasi rw'inkambi bose barakoze b'iperereza rya Tanzania muri 2021 muri mikambi y'impunzi y'Inyarugusu harafashwe abarundi b'impunzi bashika kuri 10. Icyadutangaje abantu bose bafashwe babazwa buri kintu kimwe cyose bavuze muri babwira abantu bo muri bari bajijwe protection muri HCR. That's evil. Voilà, sinze ngo mvuga ngo maragaba wogara gute none yuhunze utiza kuvuga ikiguhungishije, kandi urumva ni ngomba ngo utange izo nsiguro kugira bagahuhungiro. Biragoye rero, ndumva igihugu ca Tanzania gisa n'icyacengeterewe, ntawuzi ikizodutabara muri kajya karere. Sawa, mugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.